Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo ku bari mu kaga irasaba ishikamye ko igikorwa cya Israel kimaze amezi 2 cyo kubuza ko imfashanyo yinjira muri Gaza gihagarara. Muri amakuru kandi murumva umunyarwanda Olivier Nsengimana uheruka kubona igihembo kubera ibikorwa bye byo kubungabunga imisambi mu Rwanda mu gihe avuga ko izo nyoni zari zibangamiwe. Mu Rwanda imisambi yari yaragabanutse, ariko kubera gukorera hamwe ndetse n'ubufasha duhabwa na leta twabashije kuzamura imisambi kuva kuri 300 kugeza hafi ku 1300. Mu myaka 10 ishize twakoze iyo bwabwa ku buryo iyo misambi ibasha kwiyongera. Turajya no mu gisagara ca Rumonge, akaba ari kamwe mu burere buke bw'u Burundi burangwamo umuco w'igiswahili. Twafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu, turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya Prime ndi kumagenge yamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, n'amakuru atugezaho ari mu biro bya BBC i Nairobi. Hamwe atanga imfashanyo avuga yuko abantu bimirije vuba kwicwa n'inzara ku bwinshi muri Gaza mu gihe haheze amezi 2 Israel yarabujije ko hari kintu na kimwe cinjira muri iyo ntara. Avuga ko ivyo kurya, amazi n'imiti vyaheze. Umuhuza bikorwa mu gufasha vyihuta muri Gaza yavuze yuko hari abantu basigaye basha babona iyo habaye ibitero byo mu kirere vya Israel kuko atamazi ahari yo kuzimya. Olga Cherevko yavuze ko abana muri Gaza basuragura ibirundo vy'ibihomoka barondera ivyo kurya canke inkwi zo gutekesha, rimwe na rimwe naho barondera ibisigarira vy'abavyeyi babo. Akoresheje ubuhinga bwa video mu kiganiro ca ONU i Geneve cyo kuvuga uko ibintu vyifashe, yasiguye ingene ibikorwa byo gutanga ivyo kurya byabangamiwe nuko kubuza icinjira muri Gaza. The last remaining stocks that the food security partners have had. Ibifungurwa vya nyuma abo dufatanije bari baraziganije byaratanzwe. Twahereye ku gucamo kubiri urugero twatanga mu ntango igihe ivyambu vyugagwa. Dushikaho bibura. Mu nyuma mbere amafuru 25 yose yarashigikiwe na PAM, biba ngombwa ko yugara kuko atafu yarakironka. Had been forced to shut down because the flour stock had run out. Abaharanira Palestina bagirije Israel kugaba igitero c'indege itajamwe umudereva ku bwato bwabo bwari butwaye imfashanyo muri Gaza mu gice mpuzamakungu c'amazi werekeza Malte. Ishirahamwe ry'abo bantu rizwi nka Freedom Flotilla Coalition rivuga yuko drone zibiri zarashe ubwo bwato mwijoro zituma haduka umuriro zonona n'umutumba wabwo. Nta masoko yigenga arahinyuza ivyo bivugwa, na Israel ntaco irabivuga ko. Mwijwi ryo gutabaza riva muri ubwo bwato ryarungikiwe BBC, ugendesha ubwato yumvikana ariko aravuga ico gitero ca drone humvikana ibintu biturika. Leta ya Malte ivuga yuko abantu bari muri ubwo bwato bose uko ari 16 ataco babaye kandi n'umuriro bashoboye kuwuzimya. Ibiro vy'umukuru w'igihugu muri Syria vyiyamirije mu majambo ya mbere akomeye igitero ca Israel hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu i Damas, bivuga ko ibintu vyunyutse mu buryo bubangamye cyane. Imbere yaho umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze yuko ico gitero carungikiye ubutumwa leta ya Syria bwuko itobangamira abadruze canke ngo irungike ingabo mu manuko bw'umurwa mukuru. Abadruze baba muri Syria, Liban, Jordan na Israel bafise uruhara rufadika mu gisirikare ca Israel. Aya makuru mwumva na ya BBC.
umukuru w'ingabo za Uganda yateje impari mu kuvuga ko yanyuruje ubucungera umutekano w'ubutavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu Bobi Wine. General Muhozi umuhungu wa President Yoweri Museveni yanemeye ko uwo yanyuruje ariko araborezwa igufa. Umugambwe National Unity Platform bavuze yuko Eddie Mutwe yanyurujwe n'abagabo bafise ibigwanisho kundwi heze. Ni inkuru ya Will Ross mushikirizwa na Nina Iradukunda. Birazwiho kutavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi muri Uganda aramahita amashaka kukuviramwe ingorane. Amashiramwe agwanira uburenganzira bwa zina muntu amaze imyaka n'iyindi yagiriza President Yoweri Museveni gukoresha inzego z'umutekano n'amasentare kugira abatavuga rumwe nawe ntihagire ico bakora mu matora. Ubu noneho umuhungu wiwe General Muhozi Kainerugaba asanzwe ari mukuru w'ingabo yiyemera ibintu by'agatangaza ku mbuga hwaniro. Yemanze ko yafashe ubucungera umutekano utavuga rumwe na leta Bobi Wine ko yamoye umutwe wa Eddie Mutwe kandi akaba afise umugambi wo kumushahura. Bobi Wine yavuze ko iryo nyuruzwa n'igisirikare ari ikimenyetso cyo kwibutsa isi ko amategeko atagikora muri Uganda. Abakardinali bagize inama y'umwiteguro i Vatikano kugira ngo bavugane ibibazo vy'ingorabahizi bizoba birindiriye Papa mushasha. Igikorwa cyo gutora uzosubirira Papa François nikizotangura imbere yo kuwa gatatu uza, ariko umuvugizi wa Vatikano yavuze yuko kuri uyu wa gatanu ko inama yashimikiye mu gukwiragiza ukwemera kwa Katolika nuko bikenewe ko haba ubumwe. Iyo nama yize kandi ikivugwa kwari igihushane c'ivyabona no kuvuga ibibazo nk'ihohotera rishingiye ku gitsina n'akamaramaza k'amafaranga kimonogoje muri Eklezia Katolika muri imyaka ya vuba. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga yuko leta muri Myanmar yahoze yitwa Birmani yishe abanyagihugu basanzwe barenga 200 mu bitero kuva habaye nyamugigima yashegeshe ico gihugu mu kwezi kwa gatatu. Umukuru w'urwego rwa ONU rujejwe uburenganzira bwa zina muntu Volker Turk yavuze yuko ivyo vyerekana yuko hakenewe kurangiza burundu ayo mabi no kugarukana ubutegetsi busanzwe. Nyamugigima muri Myanmar yisha abantu batari munsi y'ibihumbi 3,800. Inyuma yaho igisirikare n'imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho bavuze ko bari guhagarika gutana mu mitwe kugira imfashanyo zishobore gushika mu turere twakozwe ko. Agahengwe k'igisirikare katigeze kubahirizwa ubu karangiye. Jacques urakoze Prime ndi kumagenge kuri yo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye reka tuhahere mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo ku bari mu kaga irasaba ishikamye ko igikorwa cya Israel kimaze amezi 2 cyo kubuza ko imfashanyo yinjira muri Gaza gihagarara, mu gihe ibiribwa, ibitoro n'ibikoresho byo kwa muganga ndetse n'amazi biri mu gushira. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ivuga ko ibikorwa by'ubutabazi biri hafi guhagarara. Ushinzwe guhuriza hamwe ibikorwa by'ubutabazi bya ONU avuga ko icyo gikorwa cyo kugota ya Gaza ari ubugome, maze yongeraho ko amategeko mpuzamahanga asaba Israel kureka imfashanyo ikinjira muri iyo ntara. Ni inkuru ya Imogen Fox mugezwaho na Siriake Muhawe nayo. Israel ivuga ko yazibiye ibintu byose byinjira muri Gaza kugira iremere Hamas irekure abo yagize imbohe. Amashirahamwe yatanga imfashanyo agashimika avuga ko ivyo bidategerezwa kujamwo kubuza ko abantu baronka ivyo kurya no kuvurwa. Abakozi bayo mashirahamwe bavuga ko abantu basigaye basha babona iyo habaye ibitero byo mu kirere bya Israel kuko atamazi ahari yo kuzimya imbeya z'umuriro. Abana usanga bariko barasura mu bihomoka, rimwe na rimwe barondera ibisigarira by'indya canke inkwi zo gutekesha, rimwe na rimwe naho barondera ibisigarira by'abavyeyi babo. Amashiramwe yafasha afise amatoni n'amatoni y'imfashanyo irindiriye hanze ya Gaza, akavuga ko yoca yongereza buno nyene hamwe Israel yokugurura. ONU ivuga ko isi idakwiye kubandanya ireza amaboko iraba amahano abanyagaza barimwo, isigura ko muri kazoza tutazoshobora gusigurira abana bacu igituma twifashe gutyo. Inkuru ya Imogen Fox huri Geneve mu ijwi rya Siriake Muhawe nayo.
Umunyarwanda Dr Olivier Nsengimana aheruka kuronswa agashimwe kitiriwe Whitley Gold Award ku mwaka wa 2025. Ako gashimwe yagaherewe mu gisagara ca London n'umuganwakazi Anne w'Ubwongereza kubera ibikorwa byiwe byo kubungabunga imisambi n'ibyanya ibamwo mu Rwanda mu gihe izo nyoni zari zigeramiwe. Agashimwe yahawe gafise agaciro k'amapaundi 100,000. Dr Nsengimana yahora ari umuganga w'inguge akaba yaranatanguje ikigo gikingira ibikoko byo mu ishamba ca Rwanda Wildlife Conservation Association muri 2015. Haramaze kandi kuronka ubushimwe butari buke kubijanye no gukingira ibidukikije harimo nako yahawe muri 2018 na Whitley Fund for Nature. Imbere yo kuja mu birori byo kwakira ku gashimwe ku munsi wa gatatu yaraciye hano muri studio zacu i London maze avugana na mugenzi wanje Nina Iradukunda atangura mubaza ingene yabyakiriye. Ni ibintu bishimishije cyane. Icyo nabasha kuvuga nuko si ibyanjye gusa ni igihugu cyanjye. Ibi twagezeho ntago twari kubasha kubigeraho tudafite abaturage kuba barabigize ibyabo bakumva ko ni imisambi yacu n'urusobe rw'inyabuzima rwacu. Ikindi navuga ni team yanjye, abantu dukorana bakunda ibyo bakora kandi bakora cyane. Iki gihembo ni cyanyu. Ako gashimwe wahawe bakagwaye bashingiye kuki? Iki gihembo twahawe kijyanye n'ibyo twabashe kugeraho, ariko nanone n'ibyo twifuza gukomeza gukora. Nuba kuba twarabashije kurwanya cyangwa se guhagarika ubushimusi bw'imisambi mu Rwanda, gukora n'abanyarwanda kubungabunga indiri yayo kamere kugira ngo ibashe kororoka yiyongere. Ibyo ni bimwe mu bigenderwaho. Mu Rwanda imisambi yari yaragabanutse, ariko kubera gukorera hamwe ndetse n'ubufasha duhabwa na leta twabashije kuzamura imisambi kuva kuri 300 kugeza hafi ku 1,300. Mu myaka 10 ishize twakoze iyo bwabwa ku buryo iyo misambi ibasha kwiyongera ku buryo abanyarwanda bongera kuyibona itazacika mu gihugu cyacu. Ubu ikigiye gukurikiraho no kureba uburyo dukomeza gukorana ndetse n'abandi bakora mu kubungabunga ibidukikije mu bihugu duturanye. Mu byo twabonye nuko imisambi ntagize imipaka. Igihe kinini iraguruka ikajya mu gice cya Uganda, Tanzania, mu Burundi. Turifuza gutera indi ntambwe dukorana na bagenzi bacu muri ibyo bihugu ku buryo tubasha noneho kubungabunga imisambi birenze umupaka dufatanyije nabo bandi. Kugeza ubu twatangiye kuvugana n'imiryango yindi ikora mu Uganda nka Nature Uganda, undi muryango witwa Nature Tanzania ukora muri Tanzania, ndetse n'undi muryango wita International Crane Foundation ukoraho ku isi yose, ariko cyane cyane ku gice cya Uganda ndetse turi gukorana nabo. Turimo no kureba undi muryango witwa ABN mu Burundi ku buryo twafatikanya kugira ngo tubashe gukomeza kwigira hamwe icyo twakorera hamwe, guhana amakuru kubijyanye n'ibibangamiye imisambi n'uburyo twabasha gukorana n'abanyarwanda ndetse n'abandi baturage muri ibyo bihugu kugira ngo tubungabunge iyo misambi ndetse n'indiri yayo kamere. Ako gashimwe mwahawe kameze gute muzokamaziki? Ni igikombe kizana n'amafaranga ajya kudufasha mu bijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane imisambi. Kuri mwebwe none ako gashimwe nk'umunyarwanda gasobanura iki? Ni ubudasabwa u Rwanda. Ni ukuvuga ngo nta hantu hake ku isi ushobora kubona umusaruro nk'uyu nguyu tuba tugezeho mu gihe gitoya. Hari ibihugu abandi tuvugana ukavuga ati ni gute mwabashije gukorera hamwe kugira ngo muce ishimutwa ry'imisambi, ni gute imisambi yabashe kwiyongera muri iki gihe gitoya. Navuga ko ni ubudasabwa u Rwanda, uburyo leta idufasha, amategeko ahari adufasha, ama policies, ndetse n'abanyarwanda uburyo bitabira tugakorera hamwe kugira ngo tubashe kugera ku cyo twiyemeje ndetse mu gihe gitoya. Dr Olivier Nsengimana wasubizaga ibibazo bya Nina Iradukunda. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya 12:43 ku masaha ya mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC hano i Londres ni 11:43.
tubandanyirize mu Burundi igisagara ca Rumonge ni kamwe mu burere buke bw'u Burundi burangwamo umuco w'igiswahili uretse ko igiswahili kihavugwa cyane hakaba n'ingenzi nyinshi zihahurira zivuye mu bihugu nka Republika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania umuco w'igiswahili werekanwa kandi n'ubwinshi bw'imigwi y'abakenyezi batamba imbyino zizwi nka kaswida canke tarabu. Judas Yehundi Mpundu yaragendeye abakenyezi bahurikiye mu mugwi Amahoro Club igihe bariko baritegura maze adutegurira inkuru ikurikira. Abakenyezi bahurikiye muri Club Amahoro bariko barategura indirimbo bazoririmba mu manza zitandukanye. Turi muri quartier Iteba mu gisagara ca Rumonge. Nubwo ari imvyino ziri mu mudiho y'igiswahili bararirimba no ku buzima bw'igihugu canke ku kibano. Ariko hanini bashimikira ku muco wabo. Barakanyukura bahagaze hama bakamanuka bukebuke gushika hasi n'amafyeri menshi kakanoga bashigikiwe n'ijwi ry'ifirimbi. Umudiho witwa Musondo Ngoma. Mariamu umwe mu barongoye abandi arasigura ico arico. Msondo ni burudani. Msondo ni umwidagaduro. Ni intambo ndangakaranga z'Abayisilamu. Sawa. Mfumo wa kucheza ni kama gisi mlituona tuko kwenye mduara hapa tunazunguruka. Ndo halisi na asili ya ngoma hii. Tuzitamba turi ku muzingi tuzunguruka. Kwenye mduara tunazunguruka mpaka gisi ngoma itakapoishi. Kuna nyingine za mfumo mwingine kwa kweli. Hari n'izindi mbyino akarorero hari zivyinwa iyo umuntu yatewe n'amadayimoni. Vile madayimoni binapandaga watu. Umuco wo gutamba musondo ugenda uhanahanwa hagati y'abavyeyi n'abana. Mariam avuga ko umuvyeyi wese w'umu Islam canke umuswahili ategerezwa gusuzuma ko abakobwa biwe bawutahuye. Raia wanaona vizuri sana. Abanyagihugu barazikunda cyane. Urabona n'ubu bari batanguye kwegera. Uswahili una nguvu ndio. Huyu utaalamu ni mafunzo. Ni mafunzo. Buno buhinga tubwigishwa n'abavyeyi kuva tukivuka. Mama yako unakuwa kishafikia aina ya kupika chakula cha bere bijana n'ubuhinga bwo gukinjika. Twebwe dukunda umuceri woroshe, icapati, wali, chapati. Ariko abatara Abayisilamu bakunda igitoke, ibiraya n'ibindi bintu nk'ibyo. Kama hivyo. Amina Barenga yabo afise ubuhinga budasanzwe bwo kuvuza ingoma, kimwe mu bikoresho bikenewe cyane muri Musondo. Ngoma nilijifunzia hapa. Kuvuza ingoma navyigiye ahanyene. Natanguye buke ndateba ndabimenya. Akarorero n'ubuhinga bw'amaboko yanje. Systeme tu ya mikono yangu. Mfano ni hivi. Ndio mfano kama tu mwezi na nusu. Nko mu kwezi n'igice uba wabimenya. Urumviriza ingene ururimbo ruriko ruragenda ugaca utahura ingene uvuza. Mimi nikifanya hivi vitu vitakuwa fresh. Abakenyezi batamba Musondo Ngoma mu Rumonge basa n'abariko bariha ikibanza kidasanzwe. Haba mu nkino z'umupira w'amaguru, mu manza zitandukanye, canke mu mahuriro y'inzego z'igihugu basigaye batumirwa kugira bateramisha abantu. Saprosi Burundi ryigisha igiswahili rikagira n'amashami mu ntara zitandukanye, ni rimwe mu mashirahamwe akunda kwikora kuri mwene iyo migwi. Isidore Habonimana alirongoye yabwiye BBC Gahoza Miryango ico bayikundira. Tumenyereye iyindi miziki barazana ivyuma vy'ikizungu ariko bo ni ngoma ikozwe mu rushato naho gafirimbi ukabona rero umuntu w'umupfasoni w'umugore ariko avuza ingoma bikajana n'ifirimbi bikajana n'intambo yabo. Mu myaka iheze mu burere bumwe bw'igihugu abarundi bafise umuco w'igiswahili barakumirwa bakankirwa no kuvyina imidiho yabo mu manza rusangi, ariko ubu ibintu byarahindutse. Judas Yehundi Mpundu mu Rumonge. BBC Gahuza Miryango buronho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango.
umugoroba mwiza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino ndayahera mu Rwanda. Ikivugwa cyane no umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro uzakinwa ku cyumweru hagati y'ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport. Ni nyuma yaho APR FC isezereye Police FC kuwa gatatu iyitsinze igitego kimwe ku busa mu mukino wa mbere bari banganyije kimwe kuri kimwe. Rayon Sport nayo kuwa gatatu yasezereye Mukura Victory Sport iyitsinze igitego kimwe ku busa, nabo mu mukino wa mbere bari banganyije kimwe kuri kimwe. Ikipe itwaye igikombe cy'amahoro ihagararira u Rwanda mu mikino y'igikombe cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika kizwi nka Confederation Cup. Umugabane w'Uburayi amakipe atatu yo mu Bwongereza yamaze kugeza ukuguru kumwe ku mikino ya nyuma y'ibikombe by'Uburayi. Manchester United ikinira mu gihugu cya Espagne yaraye inyagiye ikipe y'abakinnyi 10 ya Athletic Bilbao ibitego 3 ku busa. Ni mu gihe ikipe ya Tottenham yo yatsinze ikipe ya Bodo Glimt yo mu gihugu cya Norvege ibitego 3 kuri kimwe. Birashoboka cyane ko aya makipe ahagaze nabi muri shampiyona y'Ubwongereza yazahurira ku mukino wa nyuma w'iki gikombe cya Europa League. Aramutse ahuriye ku mukino wa nyuma bivuze ko Ubwongereza mu mikino ya Champions League umwaka utaha bwazaba bufitemo amakipe 6, kimwe nuko imwe muri zo iramutse itwaye icyo gikombe cya Europa League Ubwongereza bwazahagararirwa n'amakipe 6 muri Champions League. Indi kipe yashize ukuguru kumwe ku mukino wa nyuma ni Chelsea, yo yanyagiye ikipe ya Djurgården yo muri Sweden ibitego 4 kuri kimwe mu gikombe cya Europa Conference. Biranashoboka kandi ko umubare w'amakipe y'Ubwongereza ku mikino ya nyuma wakwiyongera mu gihe Arsenal nayo yaramuka ikuyemo ikipe ya Paris Saint-Germain mu gikombe cya Champions League ku kibuga cya Emirates, ariko Paris Saint-Germain yari yahatsindiye Arsenal igitego kimwe ku busa. Soreze muri shampiyona ya English Premier League, ikipe ya Nottingham Forest amahirwe yayo yo gukina muri Champions League umwaka utaha yaraye ayoyotse ubwo yakubitwaga iwaye ibitego 2 ku busa na Brentford, nayo iri kurwana no kwibonera itike mu gikombe cya Europa League umwaka utaha. Forest ubu iri ku mwanya wa 6. Muri izi mpera z'icyumweru hateganyijwe indi mikino myinshi, ariko cyane cyane ku makipe ari guhatanira kuzakina ibikombe by'Uburayi kuko shampiyona yo yarangije gutwarwa na Liverpool. Manchester City muri iri joro irakina na Wolverhampton, Aston Villa ikazakina na Fulham kwa gatandatu, Everton ikazakira Ipswich Town, Leicester City iri kumwe na Southampton, mu gihe Arsenal izakira ikipe ya Bournemouth. Ku cyumweru Brentford izakina na Manchester United, Brighton ihure na Newcastle United, naho West Ham ikina na Tottenham. Chelsea ikazakina na Liverpool. Chelsea irarwanira umwanya mu mikino ya Champions League umwaka utaha. Ayo ni nayo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino. Reka ariko tugume i Kigali mu kiganiro cya Baza Muganga mwateguriye kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi, ariko ikiganiro cy'uyu munsi turakibasubiramo. Ulcère duodenale ni uburwayi butuma umuntu azana udusebe mu gace kari hagati y'igifu n'amara. Iyo rero utabyivuje neza ngo hari ubwo bushobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu. Turi kumwe na muganga Cyril Semana. Ulcère duodenale ni ubwoko bw'ibisebe bukunda gufata mu gice bita duodenum. Duodenum ni igice cy'ubura butoya cyegereye igifu, ariko ibyo bisebe bikunda no gufata mu gifu. Niyo mpamvu tuvugana rimwe na rimwe ulcère gastro-duodenale, ivuga ngo ulcère y'igifu ni ntuza n'ubura butoya. Ariko akenshi ulcère ifata cyane cyane ubura 5%, 25% iyo ulcère ifata igifu. Hama utwo dusebese tuba tumeze gute, duterwa n'iki kugira ngo tuza aho hantu? Ikibitera mu gifu habamo nk'amatembabuzi agizwe n'ibyo bita acide chlorhydrique. Iyi acide muri rusange nta kitwara kubera ko hari turemangingo dushinzwe kurinda acide ko yakwangiza umubiri. Iyi acide rero hari igihe rimwe na rimwe iba nyinshi ikaza kwangiza igifu. Hari ubwoko bwa mikorobe cyane cyane bukunda gutuma habihindagurika ry'aho hantu mu gifu. Iyi acide ikaba nyinshi bita Helicobacter pylori, ikatera twa dusebe twavuga bita ulcère.
ariko hari izindi mpamvu kera abantu bajyaga bavuga ko arizo zigaragara ko byazikora ko imikorobe ariyo ibitera. Hari nk'ibyo bita stress, imihangayiko, hari gituma acide iba nyinshi. Ikindi twavuga ni ubwoko bumwe na bumwe bw'imiti abantu bafata bita anti-inflammatoire non steroidien cyangwa amakortikoide. Hari n'izindi mpamvu nko kunywa itabi, hari ni wenda kunywa inzoga nabyo bishobora gutuma ya acide iba nyinshi. Muri rusange numva ari nk'ibyo ngibyo twavuga. Rero ibimenyetso navuga ngo by'indwara ni bihe? Ibimenyetso umurwayi agira ububabare ahantu bita mu kameme, bamwe bita mu gabuzi, hejuru gato munsi y'imbavu ariko hegera igifu, agira ububabare busa naho ari nk'ikintu gifasha umuntu cyangwa se akumva asa naho hamutwika. Ubwo bubabare iyo umuntu ariye buragabanuka, ariko yasonza bukiyongera. Mbese umurwayi yashobora kuza kubwira ko inzara imurya. Hari n'abagira ibyo bita ibirongurira, hari n'abagira ibyo bita gutsepfura cyangwa se gutura imibi, hari n'abaza rimwe na rimwe arimo anaruka. Ibyo bintu byose rero iyo bije kwa muganga hari ibizamini dufata kugira ngo tumenye niba ya mikorobe irimo, kugira ngo dutange imiti yica ya mikorobe. Noneho ingaruka z'iki kibazo mu gihe umuntu yazanye tudusebe ni izihe? Iyo utivuje, ingaruka ya mbere twavuze ko hantu mu gifu habamo ibisebe. Bya bisebe iyo bikomeje gusa naho bicukura bijya ndani imbere, hari igihe bihinguka inyuma, byahinduka inyuma ugasanga noneho bisa naho bipfumuye igifu. Aba ari ikibazo gikomeye cyane. Urumva cyane cyane nk'iyo umuntu yariye bya biryo biri mu gifu imbere bisa naho bitobokera inyuma bikajya mu nda yose, bitera icyo bita peritonite, akazana infection y'inda yose, ku buryo umuntu atabazwe yapfa, kuko icyo gihe bagomba kuba umurwayi byihutirwa. Indi ngaruka ishobora kuza nuko rimwe na rimwe twadusebe, hari igihe tuba twegere nk'ahantu hari umutsi ujyana amaraso. Iyo uwo mutsi ugeze mu cya gisebe, hari igihe uwo mutsi usa naho uturika, none umuntu akava amaraso. Ni ingaruka mbi ku buryo umuntu atakaza amaraso, waba utamutaye vuba akaba yapfa. Indi ngaruka mu gifu cyangwa se mu mara, hantu hagiye haza ibisebe, hari igihe umubiri ushaka gusa naho hasana. Iyo hasannye rimwe na rimwe hari igihe hasa n'ahafatana, babyita stenoze. Nabyita mbese nk'umuyoboro ibiryo byacagamo hari igihe ugabanuka mu byima, none ibyo ntibice neza hantu. Icyo gihe umuntu agira ibibazo byo kuruka, cyangwa se akaruka nk'ibiryo yariye ejo akabikwa umunsi ukurikiyeho. Indi ngaruka nayo ikunda kugaragara ku bantu rimwe na rimwe ni za kanseri. Iya mikorobe bita Helicobacter pylori, ahantu yagiye yangiza, hari igihe umubiri ushaka kuhasana, noneho ukahasana usa naho byaro turemangingo two kuhasana twinshi dukora mu buryo mbese bw'akavuyo. Icyo gihe hari igihe bibyara amakanseri y'igifu cyangwa se y'ubwobura. Izo nazo ni ingaruka zikunda kugaragara. Niba numvise rero ni indwara ikomeye muga, iravurwa? Iyo ndwara iravurwa rwose. Ikibazo ni uko akenshi abantu bafite Helicobacter pylori ntabwo babimenya rimwe, kuko iyo ndwara akenshi ntabwo iryana, ariko ibimenyetso byaje ukayivuza irakira. Hari imiti batanga bise bikagenda, ariko iyo haje za complication cyangwa za ngaruka twavugaga, guzivura bitewe n'ingaruka yariyo. Hari uburyo bajyaga bafasha wenda bakanabaga, ariko akenshi ubu ngubu byagaragaye ko iyo uvuye gutyo ukamuha imiti n'aya maraso ashobora kugenda umuntu agakira. Ariko hari uburyo ariyo biba ngombwa ko umuganga abaga. Ubundi buryo twavuze amakanseri nabyo, hari uburyo bunyuranye bwo kuvura amakanseri, ibyo nabyo biterwa na muganga uko yabibonye. Cyumuntu yasoreza habaza inama kuri bijyanye n'utu dusebe tuza hagati y'igifu n'intuza n'amara. Ni ukwisuzumisha mu gihe wumva ubabara mu nda. Indi nama, kwirinda ibintu bitera za acide kuba nyinshi mu gifu, ziriya nzoga, amatabi cyangwa se iriya miti, mu gihe wumva igifu cyawe gisa naho kitameze neza. Izo nizo nama twatanga. Muganga Cyrille Semana watubwiraga ku burwayi bw'udusebe tuza hagati y'igifu n'amara. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Urakoze Hivete Kabatesi na muganga Cyrille Semana mwaganiraga mu cyo kiganiro cyabaza muganga, ari nacyo gishoje ibiganiro byacu
byo kuri wa gatanu ariko nababwira ko mu himvo n'imvano y'ejo izaba hari ku bakinnyi baza sinema mu Rwanda umwe muri bo akaba ari umwe mu bategarugori ba mbere batangiye gukora za sinema mu Rwanda abandi bategarugori bamukurikiye bamubona nk'umubyeyi wabo muri iki gisata uwo ni Uwamahoro Antoinette akaba ari umukinnyi wa za filime uzwi ku izina ry'intare y'ingore cyangwa umubyeyi gito akaba umukinnyi n'umwanditsi w'amakinamico ku rubuga anaziyobora akaba amaze kuzikinira mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ano makuru ya lahagarariwe na Nina Iradukunda ku buhanga bw'ibyuma hari Rod mwakote cyane gwitamo BBC gahuza miryango amakuru kuri radio azagaruka kuwa mbere ariko amakuru yandi yose arakomeje ku rwego rwa internet ni BBC gahuza.com mwakoze muraryana